Mufasoni Rose Hakizimana mwaramutse musanzwe muvuka muri commune Bugendana gihe c'intambara guhera mu 1996 mutubwira abantu bo mu muryango wanyu mwabuze. Ego cyane murakoze, nitwa Rose Hakizimana mvuka i Bugendana ku musozi Mwurire, nkaba nabuze abantu bose, sinovuga benshi ni bose kuko nawe nasigaranye n'umwe. Reka ntangure ku 93 ivyo nzi. Hari umusozi ukurikirana n'uwo w'iwacu witwa Nkanda, hari mukuru wanje jewe nkurikira yitwa Rena n'umugabo we yitwa Arcade. Hanyuma ico gihe baramufashe be n'umugabo barababoha babicarika mu ntango y'umuryango. Hanyuma bafata abakobwa babo bane nabo barababoha babakorera ibidakorwa jewe simpora mvuga ngo byamfura ni ibintu birenze ubwenge kuko babikora kugira ngo bababaze cyane abo bavyeyi babo. Barabagirira ibyo byamfura mbi rero nyina na se baraba. Hanyuma abandi bana bakurikirana nabo bari ngaho bari baboshwe nk'uko nyene. Hanyuma mu nyuma bajeje kubabiora, icyo bagize bace babakata ibipande byo mubiri bito bito, ibikonjo amaboko ibikonjo, babakata amabere, babakata amazuru, babakata amatwi, baca babarekera ngaho kugira bababare bagume bababara batarapfa. Basheza baca bagenda rero kuri nyina na se babakora kwitama ngo mwababonye ngo babana banyu n'abandi bari baje nk'ibishusho badashobora kuba bagifite ubwenge kubera ibyo bari ko barabona. Hanyuma bageze ngaho rero niho bagenda kuri abo batoyi babo bakobwa barabica. Bahejeje kubica barica nyina na se. Hanyuma mu nyuma abo bakobwa babo abo bakobwa bagiriwe ibyo babica mu nyuma hamwe nyene ngira ngo n'amaraso yamaze kubaheramwo. Ni gutyo bishe uwo muryango nitwigeze sinamenye ngene nibahambwe, sinigeze menya ingene byagenze nabibarirwa n'umuhungu yari muri abo bicanyi mugabo yabaherekeza adashaka wewe kwica, niwe yambwiye iyo iswara, ubundi nayo nari kumenya. Hanyuma mu nyuma rero hariho utwana tubiri tw'uwo mukuru wanje twari duhungu, twaciye tugenda turiruka tuji iwacu yaho mvuka ahimwurire. Utwo twana twaruriye hejuru muri plafo turi kumwe n'umuhungu wa mukuru wanje, baca babakuzayo amacumu urabona muri plafo z'inzu zijya za ruguru z'amabati, inzu za plafo tuyigiriye ibigara. Baca baza baracishamwe amacumu barica abo bwana ubwo buhungu, bica n'abandi bahungu babiri ba mukuru wanje bari baduze hejuru muri plafo. Abo ni gutyo bapfuye. Hanyuma rero mu nyuma ikindi cyambabaje cyane
n'ukuntu abantu ba ruguru bishwe bunyamaswa bakabohwa bakagenda barakwegwa gushika kuri Rubyironza abandi kuri Ruvubu ko twebwe turi hagati y'inzuzi zitatu turi hagati ya Rubyironza Mubarazi na Ruvubu aho rero abagabo bababoha gutyo ari babiri bakabaheza bakagenda baraburura gushika kuri Mubarazi canke kuri Ruvubu bagaheza bakabona kubica bamaze kubashikana hafi y'ugo ruzi numva rero ikintu kinini cyane cambabaje muri ibyo n'ukuntu abo batutsi ba ruguru bagiye kwicwa ngo nuko Ndadaye yapfuye batazi uwo Ndadaye bakirengagiza data wanje naho bari kugira bati tugira duhane bari guhana bamwishe mugabo kubona abantu ba ruguru nkajewe mama yarafise imyaka 98 yapfuye wewe mugabo yapfuye mu 96 niho bamwishe ntiyarazi n'umushefu de quartier nk'abo bantu baza kwicwa ngo nuko ngo umukuru w'igihugu yishwe kubera iki icyo rero jewe ndaheza nkagisaba tujura ubutungane bumenye ko bubwirizwa kubazwa ibyo bintu byose byakozwe mu Burundi atahandi byari bwakogwa umuntu akora ikibi bakamuhana mugabo ntaja kwikuriza ku wundi ngo umwice ngo nuko ngo yakorewe ikiniki tukiraho ku bantu mwabuze mu muryango w'abavyeyi wawe kwa papa wawe na mama wawe kwa papa wawe mu muryango iwanyu wabuze abantu bangahe bose hamwe abo washoboye wibuka bapfuye bamuvukana n'abana babo canke nabuzukuru yego jewe nari navukana n'umuhungu yari umwe w'umugabo akagira umugore akagira abahungu abakazana bari abahungu biwe bari bane bari bafise abagore babo yitwa Rome bari bafise abagore n'abana urumva ngiye guharura ahabona haruye neza nashikanye kuri 75 kuko urumva bakuru banje n'abana babo n'abakobwa babo n'abahungu babo n'abakazana babo n'abuzukuru babo naharuye bose zanga bashika 75 125 urumva n'abantu aho naciye ku mayange kuko iyo uharuye ukaraba no kwa so wanyu no kwa nyogosenge abantu bose twabana bari bafise imiryango y'abantu benshi cyane mbaruye umuryango wose ndabona nopfa narahejeje jewe rero navukana n'uwo Rome nkavukana n'umukobwa yitwa Anyesi nkavukana n'uwitwa Ntoniya nkavukana na Yoranda na Rena abo bose bishwe abo kwa Rome no kwa Rena bishwe muri 93 mugabo abo bandi tuvukana abana babo abakazana babo abahungu babo abakwe babo bishwe mu 93 ariko bakuru banje bishwe mu 96 no ngubwire yuko atamuntu numwe jewe nasigaranye utwana nakiriye n'utwuzukuru twuwo Anyesi naturonse wa munsi naja guhamba ba mama mu 96 naje ndaturuzanye utwana dushika 10 duto twaparvenye ko tuticwa mu 96 hamwe mu ikambi y'abateshejwiza y'abasigaye mu 93 rero urumva jewe nta muntu numwe nitwa ko nasigaranye nitongo ry'iwacu ubu irimwa nabishe abiwacu nibo bubaririma nibo jeho mbere ejo bundi naravuze ngongira ngende ndabi ibiti nateye mu itongo abavyeyi bari barampaye itongo nteramwe ibiti mu 87 ibye yari amahegitare 8 irindi ntuzeye amahegitare 3 yandi
nayarimamwo isoya n'ibiyoba. Ibyo byose rero ibiti bararanduye cyo babikoresheje naco nzi. Ubu asigaye ari ubusize, urumva byari biti bikuze bigeze kugirirwamwo imbaho, ni ubusize nibo bahirimira. Jewe novuga ko simbabajwe naho harimwa, kuko aho nihaboneka ubutungane nzoharekipera. Mbabajwe n'ibintu byacikiye, amahano yacikiye abantu abatutsi mu 1993 na 1996. Ico nico kimbabaje cyane, kuko ico gihe 1993 tutarashika 1996 abo babiciye abantu biwanyu ntihigeze haba ubutungane ngo hagira abafatwa bamenyekane bafungwe canke ngo baje imbere y'intare? Hari uwo bafashe w'umwarimu n'uwundi umwe yaragiye mu munyororo. Icyo yavuze nuko yavuze ati mbega ni kuki bafata twebwe bato ntibafata badutumye. Mugabo ndazi ko baciye bapfungurwa bamaze imyaka 2 gusa baca barapfungurwa. Ndazi ko bashika nga 2 3 nibo bafashwe, batumwa n'abafrodem, nibo babatumye, nibo bari barabigishije, kuko ntushobora kwaduka ufata imipanga ngo nuko bafashe perezida. Kuko twebwe iwacu abagabo n'abahungu batanguye kwicwa saa 4 yo mu gitondo, kuko kuri iyo misozi hari amabido ya essence, hari ubuhiri bw'imisumari bari bafise, hari imipanga, hakaba n'ibiziriko. Ibyo byose babironse igihe Frodebu yari ku butegetsi. Mu mezi 3 ya mbere bari mu butegetsi, niho ngira ngo babitanze, kuko ntibyumvikana ingene Romeme Juru perezida yofatwa hanyuma amasaha atari yicwa abanyagihugu bamaze kwicwa. Urumva bica byumvikana ko bari barabahaye ibyo bikoresho, bongera essence bari bayifise yo guturira amazu, kuko ntibyumvikana. Yesi ndabyumva ingene byari kugenda gutyo, abantu babe bazi ibyo kodejwe, babe bazi nivo n'ugutwi, babe bazi amasinye nayo bari barigishije. Nico gituma jewe ngira nti nivyo arivyo byose mu Burundi hatabonetse ubutungane bugerekana uwo wese yakoze ikibi akagihanirwa. Naho yoba umuhungu wanje yarakoze ikibi, baraza bamufate hanyuma agende ayisigure. Je niko ndabivuga. 1996 hoho aho batere abagwanyi batere mu kambi y'impunzi y'Ibugendana. Kije gihe mwahaburiye abantu bangana iki? 1996 iwacu hapfuye mama, mukuru wanje Anyesi, Antonia, Yoranda n'abakazana babo batatu, n'abahungu biwe bari bavuye Bujumbura bagiye kubaramutsa mu ikambi 2. Urumva n'abantu 4 n'abandi 9 nibo bapfuye mu muryango wacu. Mama wanje mu kumwica yabonye bahejeje kwica abakobwa biwe, aca afata ibigoma yari yifutse, aca ava hasi arabibatera ati ndi munsiga, muhejeje kunyicira abana nanje ni munsiga, ni munyice kuko nakare mwaravumwe mwanyiciye abana. Aca baramwica, ni gutyo yapfuye. Yari afise imyaka 98, kuko jewe ndumuhererezi. Yego. Hoho mwarashoboye kubashingura abo mu 1996? 1996 twarabashinguye neza, ko jewe nyene narirondereye amasandugu abakwiye, ndayakura i Bujumbura, nagiye ndayafise yiwanje. Mugabo n'abandi bose bari babarondereye uko amajana, ndozeye sinzi ingene babigenjeje, bararonsa amasandugu
amasanduku akwiye abo bose ntawahambwe atari mu isanduku, bose bari bafise amasanduku abakwiye. mbe boba barabagwanyi canke harimo n'abanyagihugu bababanyi? Oya 1996 barabagwanyi kuko uwitwa Ndiho wenyene yaravyivugiye ko aribo bisha babishe. Na CNDD FDD bisha abanyagihugu bari mu makade de place. Ndiho Jerome yarabivuze, yari umuvuzi wa CNDD yarabivuze wenyene yaravyivugiye, kandi noneho baza babiririmba ababumvise abana jewe mvise barumvise indirimbo zabo uko izo mfuvyi nakiriye harimwo kamema abana bafise imyaka 8 barabyumva barabyibuka. Hanyuma abo nibo bagiye ni babandi nyene bagenda kwica ibuta, ni bamwe bagenda iteza. Urumva abo bariho barazwi. Ego muravuze ko mwasigaranye imfuvyi, mbe mwasigaranye imfuvyi guhera 1993 mwasigaranye imfuvyi zingahe? Mwavuye mu bigenza gute mu gushora kuzirera? 1993 1994 narakiriye imfuvyi nyinshi zo hirya no hino baranzaniye. Ubwa mbere ho nararonse ubwana mukuru wanje Ntoniya yaramanukanye ubwuzukuru bwabo bushika 19 baramumanukana mu 1994. Urumva evenema zari zabaye 1993 kwezi kw'icumi. Ntoniya yaraparvenye kuronka baba patiri bo mu Mutoyi baramumanukana anzanira n'utwo dupfuvyi utwuzukuru twa bakuru banje n'utundi batoyiraguye ari iwacu bugendana twacitse kw'icumi. Hanyuma mu nyuma naraparvenye kuronka hariho umuzungu kazi w'umubirigi, umugabo we yakora muri Wange, yaramfashije ndashobora gupanga inzu yabo. Nyuma ncanakira n'izindi mfuvyi nyinshi, nakiriye imfuvyi zishika zari 56. Abo 46 bose baragiye mu Bubirigi. 46 uko 10 narabasigaranye. 10 nabo bavuye bugendana, naciye ngumya nije nagumye ndabirereye, ariko abandi bose bace baronka amafamiye abayadopta. Ubu n'abahungu n'abakobwa bamwe baragize mariage kandi turavugana kenshi, barabayeho neza. Iyo adoption bayikije amategeko nta bibazo byaguteye? Oya, nta kimwe byanteye, kiretse kwa kuntu abantu iyo babonye kumbure uri kuragira ikintu ciza harabagusharika bibaza ngo n'urudandazwa. Abo barigeze kumera nk'abangora, baragenda kuvuga ngo ndiko ndagurisha abana. Mugabo natabawe narapfunzwe ndamara iminsi 2 muri documentation mfunzwe. Hari mu 97 hari mu 97. Hanyuma nyagihe natabawe na ambasaderi w'Ububirigi, niwe yababwiye ati nimwaba muri ko muramupfunga reka tubabagarukanira abo bana mwari byaranze ko mu mwebwe mushobora kubarera, ko yashoboye kuronka ababarera reka tubahamagare babagarukane. Hanyuma rero babona birakomeye. Hanyuma n'umuprocureur yitwa Butasi w'umuntu mwiza cyane, niwe yagiye kuvuga ati ibyo bintu muri ko murakora ntibikogwa, kuko uwo muvyeyi nitwe twamufashije kugira abana babe adopte. Byaciye ngaha mu butungane, none muri ko muramukorera ikibi, baca barandeka ku bica birahera. Bibaza ngo no bandabikuramo amafaranga, kandi ari jewe niruka kugira jewe nyene nshobore kugira impapuro atanu wumfashije ubundi. Ego abana bashoboye kuganiriza bwa nta wagize ingorane ngo ashike hariya totezwe nawe? Oya, babaye neza cyane, barahejije university. N'abantu harimwo n'abari mu abakonseye komino hariya muri Anverse. Ego babaye neza, nabo nasigaranye barahejeje ama university.
we kubona batahambye abavyeyi babo nawe utigeze hamba muvukana nta gikomere byaguteye ukava wumva wugirira umutima mubi abo bahora abanyu bawe bagukoreye ivyo byarankomerekeje cyane mu buryo bw'uko naramaze hafi y'imyaka nk'ibiri ntashobora kuryama ngo se ngenda mu gitanda bagaruka muri jewe bose abo biwacu bose ukuntu nabahambye ndababona cyane cyane abo 96 nibuka n'uwo mukuru wanje koma ngene yakorewe ikibi yapfuye ababaye ibyo byarankomerekeje rwose mu buryo bw'uko hageze igihe aho umushinga nawe wanje ate bakarondera abasenga kugira bansengere barabe ko byo ushobora kumvamo baraje groupe y'abantu basenga kugira ngo bagume barabe yuko byomperamwo byambezemwo bitebye cyane ni naho narongeye izi nguvu zo kuvuga ko urabona ko ndatinya mu kuvuga niho nibyo byambaye inguvu aho kugira bishobore kumvamwo nuko kuko nahejeje nkaguma mvuga ngumye mvuga naho nyene byaranteye ibibazo kuko narapfunzwe kenshi kugihe cyo kuri president buyoya navuga ibibaba ububabare buriko buragirirwa abarundi abantu bariko baricwa abantu bakorerwa ikibi bagaca bamfunga ngo niko ngo nuko butegetsi amvunze kenshi napfunzwe inshuro ndwi ibujumbura muri kenshi n'abandi bantu bandungika mu gasho muri besere nkamara y'imisi 3 cyangwa 4 nyuma rero bamfunguye ngaca mvuga ngo sinya rero uvuge ngo ibyo wapfungiwe ngo hanyuma rero ubiheze ngo bireke ntuzobisubire ngaca nsubiramwo nta kintu na kimwe mpinduramwo nibyo navuze n'ubu ndabisubira nzobisubira ibugendana dusubiye inyuma gato babahora ubwoko canke babahoye ko arabaporono babahoye ubwoko mugabo n'umuhutu yabari muri porona baramwica ndibuka umuhutu twabana yitwa Kizito yarishwe kuko ari umuporona nabiwabo kuko abiwabo bose ngira ngo barabafrodebo baramwisha ni nawe yari yakiriye muri nonane turuwa aho bajaniye hari ikintu nibagiye kinini muri 93 abagore n'abana kandi icyo ndagihagarara ko cyane Eglise Katolika jewe ndayifise ko ikintu iyo mba noburanye no yivuze ko Eglise Katolika abantu b'abakozi bayo nibo baza guhamagara abagore n'abana ngo babanyegeze mu isengero ngo muri iryo sengero ngo kugira ngo ntibabagire nk'abagabo barahamagara abagore n'abana bose ubwana buba bwinshi kuva vanderedi gushika dimanche ubwana buri ko buririra mu isengero kuko butagira icyo burya kuwa Mungu baca bahamagara abajedebu baca baza kubicira mu isengero icyo kintu cyarambabaje cyane mu bijyo bw'ubu isengero ryahimwurire abantu bangana iki muri iryo sengero benshi si bagira igitigiri ntabwo baharura kuko imisozi ishika kuri 5 yose yarimwo bahamagaye abagore n'abana babana bato kuko abahungu bigiwe haruguru bose bari bishwe ubwana buto burya buhekwa na burya ubufashe n'ukuboko bwose babakoraniriza muri iryo sengero kuva kuwa 5 wimagine baza buzuzayo gushika babicirayo bose ku munsi w'Imana ikindi cyandangaje kandi kikambabaza nuko iruhande y'iryo sengero hari ibinogo bine byari byarimbwe birebire bari barabyimbye bashyira ku ibiti ntibabyubakira bavuga ngo n'amawese nibo hahambwa abo bagore abo bantu bose bari muri iryo sengero n'abantu barashikanye bambariye uko bambariye ko barenga nk'igihumbi abo bari muri iryo sengero bigeze basubira guhambanwa iteka bagumye muri ibyo binogo nyene
buya ntibambwanye iteka mbere iryo sengero twari twaravuze twebwe muri ase genocide twari twaravuze ko ritazopfungurwa hatabaye intuzeye ubutegetsi buvuga buti tubahambana iteka canke iryo sengero tube turaryugaye gushikaho hazoba ikintu cerekana yuko abo bantu bahambwe kuri iryo sengero muri ibyo binogo byo kwisengero mugabo mu nyuma haheze nk'imyaka 2 umusenyeri nta mwana yaraje araginjiramwo nguko umengo nta cabaye ibyo bintu ni ibintu biteye isoni kuko urumva ntibazi icari cyo umuntu icarico iryo rero iryo sengero jewe aho hazogiriraho imanza ziboneka nzobaza abapatiri icyo bari barubakiye ibyo binogo. Mwavuze ko muba hafi hagati y'inzuzi Ruvubu mu Barazi na Ruvyironza mu minsi heze umugwi Severe baramaze iminsi ukura abantu ngo bahambwe ku Ruvubu uvuga ko abahutu bishwe 72 warakoreye muri Bugendana mbega abiwanyu barigeze bashirwamwe muri abo bazugwa bazohambanwa iteka. Icambere cyo no kubwira nuko mu 72 hariya iwacu atabahutu bishwe. Ndazi umugoronome umwe uwo ndamwibuka yarishwe mu 72 mugabo hari iwacu nta bantu b'abahutu bishwe muko mu 72 nozeye mu bisanzwe hishwa abayentelectuel la majorité bari mu bisagara bari mu mihana bari abantu bakorera mu bisagara abo niho umuntu abaharura kandi mu 72 nta mugore nta mwana yarimwo yishwe abana ntibishwe n'abagore ntibishwe none ko mu 93 iyi province ya Gitega na Karuzi zabaye nimero ya mbere mu kwica abatutsi wombarira gute ko ibyo binogo vyabo bantu abahutu byagiye kurondegwa Igitega no mu Karuzi nuko bari bazi abantu benshi bahahambwe abatutsi benshi bahambwe nico gituma Severe iri ikorera gusa ubutegetsi kugira ngo bihanagure amabi bakoze. Ico jewe nifuza nuko bwa mbere hoba tribunal special irimwo abanyamahanga n'abarundi b'intungane kandi ubwoko bwose nta gusobanura abantu b'intungane mvuga b'intungane abarundi b'intungane. Hanyuma iyo Severe ibavuga yari yemerewe ko izo bamwe abarundi hamwe n'abanyamahanga bazi baba specialiste mu kumenya yuko uyu yishwe uyu mwaka canke n'uyu. Rero ibyo bariko baragira baca inyuma y'amategeko bagaheza bakigirira ibyabo ni mwaye yukugira ngo bazimanganye amabi bakoze nayo ubundi nta Severe irimo n'umugwi wa CNDD-FDD uri kurigirira ibyo wishakiye mugabo bakibagira ko ibyo byose hazogira igihe hakaboneka intahe ishobora gusubiramo ibyo byose bononye. Ntiwigeze wumva wogira agatima ko kwihora canke ngo izo mfuvyi wasigaranye ziciwe abavyeyi ube wo babwira uti bane muzokwihore? Oya ibyo kwihora mbere emwe oya nta kintu na kimwe na gitoyi nigeze niyumvira mbere mu 95 nari inyuma ya 96 nari nabwiye bajya barescape ndahamagara n'abantu bamwe twari tuzinanye baba ku mitumba ndababarira nti nihabe association yanyu muvangane mugende murime hariya biwacu bahora baba mugabo naraberetse neza ngo baje kurima ugurumu aho twahora tuba mugabo atari ku mutumba aho hari biti nari nahabahaye ngo bavangane bashobore gukoreraho bari birimire
bagaburira abana babo jewe ntabyo kwihora nojamwo kuko ntacyo noba ndushije abicanyi ngiye mu byo kwihora mbere benshi muri bo abana babo jewe harimo abona n'ahamatike bageze kuduga bigi Bujumbura narabaha itike baje kuyinsaba narabaha itike kuko guhora umuntu ukamwihorera ku muntu atigeze akora icyo kibi kuko yoba nyina yarabaye mubi cyangwa se akaba mubi akwaba ukwiyumvira uwo mwana wiwe kandi uwo mwana wiwe atari we yabikoze urumva uri umwicanyi kuko kwabwa ko aho hantu ari umwurira ariho mwari mwaravukiye mwari mwarakuriye mu kibano hagati y'abahutu n'abatutsi mugikura umubano wari umeze neza hariho ibimenyetso yuko hariho urwanko mu bantu oya nta kintu na kimwe cy'urwango cyariho igituma ndabikubwira nuko ku jewe nduga imbere yano ntituruwa nduze naraduga nk'abanduganye nk'agakaziye k'ifanta nk'agakaziye k'ibiyeri twasangirira hamwe baricara ngaha bose umwe wese agafata icupa icyo ashaka yego abahutu n'abatutsi ntitwigeze tugira urwango mugabo byarantangaje naho numva ngo bishe abiwacu najya kubibwirwa n'umupatiri w'iwacu yitwa Patiri Mahwera sinabyemera sinemera ko ibyo bishoboka kuko abiwacu barakundana cyane abahutu n'abatutsi sinemera ko abo bahutu bashobora kwica abiwacu kuko nta kintu na kimwe nashobora kumva muri ibyo ko bo kubahuga kubica ko niyo hageze ko twebwe iwacu urumva muhira hari hasigaye muri iyo myaka hari hasigaye mama na mukuru wanje kuko yahavuye yaja kugira mariage hafi y'iwacu nibo baheza bakababwira bati genda mwisorombere par exemple nk'umurima w'ibijumbu cyangwa w'ibiraya sigenda musorome mu cyo kugaburira abana byari ibintu bisanzwe ngibyo nkakujya ko mu muryango nta kintu cy'umuhutu cyangwa umututsi kuvuga ngo umuhutu n'umututsi wabibonamo ikintu kinini cyantangaje muri mu 1993 nuko kandi ibyo sinobyibagira nuko n'inka ziwacu zose bazisha bakazitemagura ngo ni ntutsi ibyo bintu byarantangaje nyene bagiye kubyiga biyumvira ikibi bakiga ikibi byarantangaje nibaza ko bamaze imyaka bigisha mu mbisho bigisha urwango ku batutsi kwango ataho ruhagaze kuko nibaba bapfa ubutegetsi nibaba bapfa biherere hariya mugabireke kuduga mu misozi kuko mu misozi ntacyo bariko bararondera cy'ubutegetsi bose n'abarimyi umuhutu n'umurimyi n'umututsi n'umurimyi abo bantu uja kubarondera kubashira mu by'ubutegetsi by'inzigo bitaja ndibize kubera iki ibyo bintu nama ndabivuga yuko twebwe muri munuze mu gihugu cyacu abagiye kwiga mu kibanza cyaho bari gukiza abarundi nibo barondeye kubica kandi aribo ababyeyi twarabigishije uvuga wigishije umwana uvugira uti azondeze imbere ntumwigisha kugira ngo azokwice umugwi severe kugira ushobore kumwanisha abarundi ubona wowe usaba iki ujya mu gwisebere uhari sindawemera na gatoyi novuga nti ni muhagarike murindire aho hazobonekera intwaro itari y'amacakubiri kuko igituma ndavuga gutyo nuko CNDD-FDD kuva kuri nkuru nziza nta kindi kintu bagira atari ukwigisha amacakubiri abana b'imyaka 5 wewe uja kwigisha amacakubiri umwana w'imyaka 5 kugira ngo ushike kuki iyo nyigisho izomariki izokwica abantu akindi nicyo gituma mvuga ni severe ubu si kibanza cayo ni aragera icyo mpereza ko noshimira cyane televiziyo Renaissance kubera umwanya impaye mbambaye umwanya wo kuvuga ikiri ku mutima ibi nibikomere tubwirizwa kuvugwa n'amaradiyo hamwe n'amateleviziyo
kubera ko iyo uvuze ikiri ku mutima ukagisohora wewe urumva ko hariho ikintu kibungutse kuko muri iki gihe ibyo mvuze n'abana babyumvise ndazi ko nabo bagira bati iyi televiziyo yatugiriye neza. Yego murakoze cyane kutubwira ayo mwabonye. Yego cyane murakoze namwe mugire gutyo kandi mubigirire benshi.